Haleluya. Yesu ni umunyarukundo. Yesu nta kindi agarurisha abantu, abagarurisha imbabazi, abagarurisha urukundo, abagarurisha ubugwaneza. Haleluya. Yesu ni umugwaneza, umuntu w'Imana. Bakunzi bahori CANAAN TV, ndanezerewe cyane gusubira kuronka akanya keza nk'aka ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko mbere ko dutangura kuganira reka dusenge. Mana y'imbabazi n'urukundo, wowe vyagiye ahera cyane, negerejwe no kuza imbere yawe muri iki gitondo ciza c'umugisha. Uyu munsi mushasha turemeye kugira ngo tunezererwemo. Mwami Imana, nje ngushimira imbabazi zawe n'ubuntu bwawe butangaje. Nje ngushimira ko twaguhawe nk'umugisha, kuko uyu munsi abakwizeye nta rubanza, abakwizeye bafise amahoro, abakwizeye bafise umunezero, abakwizeye baturije mu gikiriza cawe. None nyaguhoraho, wemere n'ubu ukomeze kubana natwe no kutugirira neza. Hama icubahiro cyose kibi cawe, ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umwami wanje, senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Ijambo rero Imana impaye kuganira namwe ni ijambo rivuga ngo ngwino unywe ku mazi amara inyota. Haleluya. Ngwino unywe ku mazi y'ubugingo, ayo mazi amara inyota. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Yohana igice ca 4, turasoma kuva ku murongo wa 13 dushikane ku murongo wa 15. Yesu aramwishura ati, unywa kuri aya mazi wese azosubira kugira inyota, ariko unywa amazi nzomuha ntazoba kigira inyota namba gushika ibihe byose, ariko amazi nzomuha azohindura muri we imbizi y'amazi yiburuka azana ubugingo budashira. Uwo mugore aramwishura ati, mwami, mpa rero ayo mazi sinzogire inyota kandi sinzogaruke kuvoma ino hose. Amen. Iri jambo Imana impaye kubaganiriza uyu munsi ni ikiganiro cyabaye hagati y'umugore w'umusamariyakazi. Uyu mugore yari umusambanyikazi, hanyuma ahura na Yesu, ko Yesu ngo yari yicaye ku iriba, hanyuma uyu mugore aza kuvoma. Uyu mugore yari afise ikibazo gikomeye cyane, kuko igihe cyose ngo yamaza kuvoma kuzuba ku murango, amasaha azi ko ata muntu n'umwe ashobora kuza kuvoma, kuko ngo yatinya abantu ko bashobora kumugirira nabi kubera amakosa yari afise. Yesu rero ku barahura, ko Yesu atayobegwa ingorane umuntu afise, atangura kumuganiriza. Aramuganiriza, aramubwira ati, mukenyezi, ntabarume ku mazi ndanyotewe. Undi aramubwira ati, jewe no guha amazi gute, wewe uzi neza kuri umuyuda nanjye nkaba umusamariya, ati wumva gute no guha amazi, kuko ngo baranenana. Yesu arakomeza araganira nawe ati, umviza ndakubwira, ati numpe, ati kuko jeho ni wampakura ayo mazi uvomyaho, je ndaguha yandi special. Haleluya. Ndaguha amazi special, atamaza kumara inyota, atamazi tazosubira kunyoterwa n'umunsi umwe. Uyu mugore naha twasomye ngo Yesu aramwishura ati, ngo unywa kuri aya mazi wese azosubira kugira inyota. Urumva ati, ni wagumunywa kuri aya mazi uri kuravoma uzosubira kugira inyota, atariko unywa amazi nzomuha, haleluya, ntazoba kigira inyota namba gushika ibihe byose. Ngo ariko amazi nzomuha azohindura muri we imbizi ziburuka azana ubugingo budashira. Uyo mugore yumvise iryo jambo, yumva abaye interesse, yumva araryohewe, aravuga ati, uyu muntu yompa amazi sinzosubire kunyotegwa, ntazogaruka kuvoma kuri iri riba. Yumva araryohewe. Nge nkubwire muntu w'Imana, Yesu nawe ariko araguhamagara. Haleluya. Nawe ariko araguhamagara kugira guhe kuri aya mazi. Kuri aya mazi azana ubugingo, kuri aya mazi amara inyota. Bantu b'Imana,
abantu benshi bafise inyota, abantu benshi bafise imigozi baboshe, abantu benshi bararushe. Haleluya. Ariko Yesu n'uyu mwanya ateze ibiganza. Haleluya. N'uyu munsi Yesu aragutegereje. Arabafise inyota y'ubusuma. Ico carakwizingiyeko. Ushobora kuba uyu munsi kandi hinde babwire abantu b'Imana. Burya iyi cyaha cyakwizingiyeko kirakubabaza na wewe, kirakubabaza, kirakurya, mugabo bikakunanira kucikuramo. Ariko hari umutabaza hari. Haleluya. Hari umutabaza hari. N'uyu mwanya ndiko ndavuga ariko araguhamagara ngo wewe wananiwe n'icyaha icyo ari cyo cyose, ngwino kuri Yesu. Niwe wenyene. Narabonye abantu b'Imana, abantu bababazwa no gukubitwa inkoni kubera kwiba. Ukabona umusuma arafashwe, bagakubita marasa agaca mu kanwa no mu mazuru, ariko nikibuza ko ahagurutse ashitse imbere, hajya imbere ahuye n'ikindi kintu ashobora kwiba agitora. Kubera iki? Kubera umwasi yaramaze kumufata. Kwiba bwabaye ubuzima bwiwe. Ni nk'uko umuntu ahema. Umuntu akiruka mu kazi yivye, akasubira Imana ikamugira neza, akaronka kandi nonga agasubira kiba kandi agasubira kwirukana. Donc ni ingeso. Rero umuntu ashobora kukumara ico cyaha, umuntu ashobora kumara iyo nyota yo kwiba, nta wundi ni Kristo umwagazi w'Imana nzima. Niwe ashobora kuzibira ico kinogo. Haleluya. Muze murabe, je muranitegereza abantu banywa urumogi, ugasanga uragerageje, agiye kwa mu masantre, aravuye kandi ukabona ko vy'ukuri ko nawe kubaho hantu bimubabaza, ariko yasubira guhura nago ugasanga agatima gasubiye gukubita. Nagira ndakubwire muntu w'Imana uri kuranyumva, ndabizi ko uyu munsi hari abajene benshi baruhijwe n'inyota y'urumogi, baruhijwe n'inyota y'inzoga. Umviriza, uyu mwami niwe wenyene nyishu, niwe wenyene nyishu, niwe wenyene ashobora kuguha amazi y'ubugingo, iyo nyota igakama, ukarubona ukabona ari ubusa imbere yawe, ukabona ari ubusa imbere yawe, bikaguhindukira iseseme. Haleluya. Bikaguhindukira iseseme. Uyu mugore murumva ko yarazigirijwe, yari yarahuye n'ikibazo gikomeye. Urumva abantu bose bari baramuhariye ivomo, kujya kuvoma mu bugarago abantu b'Imana kuzuba rya saa sita, nakaga gakomeye, n'umucanga n'ivuri bari rishushe. Ariko nta yindi solution yari afise. Yavuga ati nteza kugenda ahantu ndi sûr et certain ko ata muntu tuza guhura. Murumva ko yararushe, ariko umwami amugirira imbabazi. Kuko abigishwa biwe yababwiye ati je ndasigaye, ati ndasigaye ngaha mwene mugende mugisagara kurondera ivyo dufungura, kuko yarategereje umugore. N'uyu mwanya nawe aragutegereje. Haleluya. Aragutegereje. We waboshwe n'umwasi, aragutegereje kugira ngo agutabare. Haleluya. Haleluya. Sinzi ngene novugira ijambo kugira ngo ryumve. Uyu mwami agira neza. Natwe twese, nanje ndaha hariho inyota y'amazi, hariho inyota y'amazi, kandi yayikumaze. Ico kintu uhuye naco ukibona ari ikintu gisanzwe, aho ugatangazwa n'ingene cyari cyarakuboshe. Haleluya. Ngwino ku mwami akuzuza. Haleluya. Abantu ugasanga inzoga zarababoshe, ntashobora kuba hataborewe, ntashobora kubaho. Uwo mwami niwe wenyene ashobora kukuzuza. Niwe yo kuzuza iyo nyata y'inzoga igashira. Kandi nawe aravuga ngo ngwino mwebwe mwese murushe, mwebwe mwese muremerewe, zana imitwaro yanyu muyinzanire, jewe ndabahe ingata yanje hawutse. Haleluya. Haleluya. Yesu nta kindi cyamukuye mu ijuru bantu b'Imana. Yakuwe no kubohora baboshe, kandi nta rubanza gucira. Twebwe abana bantu two gucira urubanza, ariko we nta rubanza gucira. Haleluya. Ingo agufitiye imbabazi nyinshi, agufitiye urukundo rwinshi, arifuza kugira ubuzima bwiza. Abantu ugasanga
bafise icyaha c'ububeshi cyaramwizingiye ko ntabaho atari ko arateranya, ntabaho ntajya mu majambo 10 akubwiye rimwe n'iryo rishobora kuba ari rizima, ibindi byose n'ibinyoma. None mwumva ico atari kibazo gikomeye, ariko umwami ivyo byose ntabyo yitwararitse kuza kuri we gusa kugira ngo akuzuze. Uyu mugore rero yakomeje aganira na Yesu. Haleluya. Yakomeje aganira na Yesu. Usomye iki gice cyose, Yesu ngo acaramubara yatumviriza rero ati none mpa kuri ayo mazi. Yesu aramubwira atego ndagomba kuyaguha, atariko sinifuza kuyaguha wenyene, ati ndifuza kuyaguhana n'umugabo wawe. Urumva Yesu ariko aramujana buhoro buhoro kugira mushikana ahantu yibona yitahura, amenye na Yesu ari we. Yesu ntiyashotse yivuga ngo jewe ndi nyaka, oya, yamujanye buke buke kugira ngo ashika hatahura ko ari umuntu adasanzwe. Haleluya, haleluya. Acaramubwira ati genda banduza n'umugabo wawe, ati genda uza n'umugabo wawe kugira ngo ndayabahere hamwe, niho nawe atazokurirwa arakugora ngo ugende kumuvomera ayo mazi, ugende kumuzanira ayo mazi, mwese muzoba mwashize inyota. Umugore avuga aterega jewe nta mugabo mfise. Ati nta mugabo mfise? Yesu amubwira ati uvuze ukuri. Haleluya. Yesu arakuzana gushikaho wibona, gushikaho witahura, gushikaho wemera icyaha. Uyu mugore aremera ati jewe nta mugabo mfise. Haleluya. Yesu aravuga ati uvuze ukuri. Muntu w'Imana, n'ukuri ni wahura na Yesu, ijambo ryiwe ukagizera, uzomurikirwa. Haleluya. Wibone, witahure, wumve ukeneye kuja mu biganza by'uyo mwami kugira ngo akugirire neza. Uyu mugore yumvise umutima wiwe wiyuguruye akumubwiza ukuri. Aramubwira ati jewe nta mugabo mfise. Yesu aramubwira ati uvuze ukuri, ati ufise abagabo 5, ati nuwo muri kumwe so wawe. Wa mugore atangara, aravuga ati uyu muntu amenye ibyanjye byose n'umuntu ki. Haleluya. Muntu w'Imana, Yesu ibyawe byose arabizi. Haleluya. Yesu ibyawe byose arabizi. Arazi umugozi ukuboshe, arazi umuryango wo gucisha mugasohoka kuva muri ico kibazo, arabizi. We gusa ingo ukuri kose agutegeye ibiganza. Haleluya. Ateze ibiganza. Kandi nubu ndasiye kukubwira muntu w'Imana, Yesu ntatoranya ku butoni nkatwa abantu twe dutoranya ku butoni, ukaraba ngo uyu ntakwiriye, ujya ntameze uku, oya, we ntawanena. Haleluya. Ni kenshi Yesu bamucirira urubanza abadatahura ugukora kwiwe, abadatahura urukundo rwiwe. Yesu muze muraba ahantu hose yagera ntiyatinya umunyavyaha, ahubwo yaramwegera. Haleluya. Yaramwegera amufitiye imbabazi nyinshi. Mwibuke wa mugore nawe yari umunyavyaha, hama ngo akamusuka kwa mavuta n'amarira akahanaguza imishatsi yiwe. Abantu baravuze, abafarisayo baravuze ati ntibishoboka. Ati umuntu w'Imana ntamenye ko uyu mugore ari umumarayata, ari umunyavyaha ruhebwa. Yesu ntiyazanywe no gukiza abakomeye. Yesu yaje gukiza abagwayi. Yesu yaje kuruhura abarushe. Yesu yaje kubaka imitima ijanjaguritse ngo ayireme mu ivyizigiro. Ingo n'umwami mwiza, n'umwami agira neza, n'umwami yuzuye urukundo, n'umwami agufitiye impuhwe nyinshi cyane. Haleluya. Nta rubanza gucira. Yesu aja kwa Zakayo, abantu baratangaye, bamucira urubanza. Yoba umuntu w'Imana gute ntagira amaso abona ngo abone ko uyu muntu ari umunyavyaha, umutoza akora yasahuye abantu. Umutoza kari yasahuye ibintu by'abantu. Ariko Yesu aravuga ati Zakayo, uyu munsi agakiza karinjiye iwawe. Haleluya. Yesu n'umunyarukundo. Yesu nta kindi agarurisha abantu, abagarurisha imbabazi, abagarurisha urukundo, abagarurisha ubugwaneza. Haleluya. Yesu n'umugwaneza. Muntu w'Imana, nukuri ahuri hose, aho mwasa kugejeje hose, nagira ndakubwire ngo umwami aragukuza ukuboko kwiwe. We gusa avuga ngo he ndi ku muryango ndiko ndadodora.
haleluya, haleluya. Ari ku muryango ariko aradodora ngo niwemera kugurura ndinjira nze mbane nawe, haleluya. Aravuga ngo we gusa kira gutera intambwe imwe, nivyo avuga ati izindi 99 ni jewe ndazitera, haleluya. Rero ndakwinginga muntu w'Imana, wewe aho uri hose ndakwinginga tera intambwe imwe, reka kubisuzugura abantu b'Imana. Ibi bintu birakora, ibi bintu birakora. Twe twabyingiye ntiturabasazi, ntiturabasazi. Harimo abagabo b'abanyabwenge, harimo abagore b'abanyabwenge, harimo abataco babuze, ariko uyu munsi biyeguriye umwami. Uyu munsi bafise amahoro atemba nk'uruzi, amahoro. Ukaba ushaka kubohoka, ukaba ushaka gutabagwa, injira, haleluya, injira, haragukeneye. Uyu musamariyakazi yaciye ati kibindi kiwaho, ariruka mu gisagara, hahandi yatinya, babandi yatinya no guhura n'umuntu umwe gusa, yatinya no guhura n'umuntu umwe gusa, ariko ariruka mu gisagara, haleluya, haleluya. Uhuye na Yesu ashira ubwoba, uhuye na Yesu ashira inyota, uhuye na Yesu agira ubwenge, uhuye na Yesu agira ubwiza, uhuye na Yesu agira imbaraga, haleluya, haleluya. Agira amaso atari nk'ay'abandi, akagira amatwi yumva, haleluya. Ashira ubwoba, arababwira ati ati nimuze ndabereke, ati hari umuntu ukoze uvugishwa n'Imana, ati duhuye, yambwiye ibyanje byose, haleluya. Ngo abantu barashwa baduka, ntawe wasubiye kumutunga intoki, ntawe wasubiye kumuvuga. Iyo Yesu akushitsemo, iyo Yesu akugendereye, agukura kwiceye cyose, agukura ku mwaka n'umukoshi wose, agukura ku gisuzuguriro cyose, agukura ku mwambaro mubi wose, agukura ku buhoma, haleluya. Ugahinduka icyaremwe gishasha. Urashaka guhinduka icyaremwe gishasha? Urashaka guhinduka ufise izina rishasha? Ngwino kuri Yesu, ngwino kuri Yesu, ngwino kwa Yesu, ngwino kwa Yesu. Mbega urindiriye iki? Ubuca n'ayandi iyi si zoyivamwo, nutabibwira Yesu nawe azokwihakana. Ngwino kwa Yesu, ngwino kwa Yesu. Mbega urindiriye iki? Ubuca n'ayandi iyi si zoyivamwo, nutabibwira Yesu nawe azokwihakana, haleluya. Ngwino kwa Yesu, aragutegereje, agufitiye inkumbu nyinshi, agufitiye imbabazi nyinshi. Ngwino, ngwino. Imana yo mwijuru ibyampezagirire. Mukunzi mwiza, muvyeyi mwiza, uri igitangaza. Wewe ntumeze nk'abantu kandi ntukora nk'abantu, ntucimanza nk'abantu, wewe ukizigororotse iminsi yose. Nico gituma n'uyu mwanya mwami Imana ngushimiye kubw'ijambo ryawe. Mpemu yera mufasha mwiza twahawe, ndasenze ngo urisige kandi uriherekeze, rize rishike mu mitima ya benshi, kugira ngo bazimiye bazimuruke, garuke kuri wewe, abashonje bahazwe nawe, abanyotewe bamara inyota nawe. Uzoba ukoze muvyeyi mwiza. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icyubahiro cyose kibi cyawe, mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.